Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganije muri iki gitondo ca kare, turi kw'itariki 8 kwezi kwa Gitugutu 2024. Aho uri hose ntuze gucikwa, tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa cane mu gisata c'umutekano, twabateguriye vyinshi bigiye bitandukanye. Ntuze gucikwa rero, reka turamutse mwe mudukurikiye mu Burundi imbere muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure Amerika, Oceania, Aziya n'Uburaya. Mwese rero turabizi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Utari wafyonda kuri subscribe canke sabone vyonda ko kugira ngo uronke amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Ngingo tugiye kwibanda ko nirabana n'umutekano hamwe na politike. Varisito Ndayishimiye n'abandi barimwo Reverien Ndikuriyo hamwe n'umushikiranganje vyajejwe arimwo intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse bagaragara bavuga ibintu bimwe ku Rwanda, bagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico gihungabanya umutekano w'u Burundi, ariko Gervais Ndirakobuca wewe agahinyuza abo batatu. Haribazwa niba Gervais Ndirakobuca adashigikiye abo batatu kuko ari nawe mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, akaba afatikanije n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Vyinshi rero bikaba biriko biravugwa nyuma yaho Reverien Ndikuriyo yatangarije ko hari abakozi bigendereza bo mu gihugu c'u Rwanda boba barajabutse kiyaga ca Cohoha baje mu gihugu c'u Burundi ngo baje kuba bakora iperereza ku bikorwa vy'umutekano hamwe n'ivya politike mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca wewe akabasigura ko abariko batera Burundi n'ubundi babarimwo ngo n'abana babo ni bamwe muri bo. Imvugo rero yaba tomoye neza no mu gihe kandi yoba yarasiguye imikorere ya FDLR hamwe n'abenegihugu mu gihugu c'u Burundi. Akaba yaragabishije abenegihugu b'u Burundi ko uzobandanya gukorana n'abahungabanya umutekano cane cane bari mu kibira kazofatwa akaraswa, niko ubwiwe yoba yarashikirije. Haribazwa niba Gervais Ndirakobuca wewe azi ivyo bikorwa, maze Varisito Ndayishimiye we akaba atabizi, dore ko kandi havugwa n'inama yoba yarahuje abasirikare b'u Burundi bakomeye hamwe n'imirwi yitwaje ibigwanisho irwanya igihugu c'u Rwanda FDLR na FLN. Bose rero bikaba yarabereye mu ntara ya Cibitoke mu mahoteli agiye atandukanye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca rero ariko araca mu bihe bitoroshe, iruhande yo kugene asigaye aboneka gake, yabonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Rero hakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko iyo bari mu nzira yo gutanga imihoho ko umushikiranganje wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose, bisanzwe bitoroshe kuba n'umushikiranganje wa mbere wa Perezida Ndayishimiye biza biruhisha akurusha. Gervais Ndirakobuca rero araruhijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhijwe no kuvogerwa mu mabanga. Benshi rero bakibaza niba azubahuka gutanga imihoho canke azorindira kubogozwa. Hano rero tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye kuvugaho y'uwo Gervais Ndirakobuca kwirabana n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake, Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu nyuma y'igitero giheruka i Buringa mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda. Twababwiye ko harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, hakaba kandi harimo n'umushikiranganje vyajejwe harimwo intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse. Gervais Ndirakobuca wewe akaba yarakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu agira ati abateye turabazi, ni bene wacu, ni abana bacu. Iyo mvugo rero ikaba isa niyegeranye n'iya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, we yavuze ko atawateye Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira ngo yagirize u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yarabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitaro, akaba yarishuye ati nk'umushikiranganje wa mbere nta nyico mfise y'ico kibazo. Mu bindi bihugu n'umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho akaza ubishoboye, ariko hano rero yaravuze n'ikintu gikomeye ngo murazi uwacifatiye mu ntoke, genda mubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cane Gervais Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashingamateka ingene abahe amaboko imugongo ku buryo
iyo hari ibibazo adafise ku ijambo kandi ariwe mushikiranganji wa mbere. Ingozi rero akaba yaratomoye neza ko atazureka kuvuga ibitameze neza naho ataco ashoboye kubikarako. Jacques Ndirakobuca akaba yaragize ati ikibi nuko novuga amakosa imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano rero akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atana ingingo ari ibufate. Nivyoroshe rero ngo kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye, kuko igihe General Alain Guillaume Bunyoni yakurwa arubwirirwa umutoya w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure uko vyabagendeye we na Perezida Ndayishimiye, yoba yarabishe agira ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose, igisata cose avuga ko ibikorerwayo ari we abizi, nta numwe aronka n'ico avuga. Varisito Ndayishimiye ngo ntiyubahiriza n'abategetsi bo munsi yiwe, ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye avyivuganira n'umushikiranganji umwe vyerekeye nta bicisha ku mushikiranganji wa mbere, abashikiranganji arabategeka atabimenyesheje ubatwara. Bamwe muri bo rero usanga begereye n'umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe rero umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza gifise kandi atubahwa n'abatwara, mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga mwanya wose akora inzego zose. Umushikiranganji wa mbere rero arabura nawe ico akora mu gihugu hagati, niyo mpamvu Jacques Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, yaboneka umwanya wose ariwe atora umuti w'ibibazo imbere yuko asubirirwa n'umushikiranganji w'umutekano ariho niteretse. Umushikiranganji wa mbere kandi akagira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni mukuru w'igihugu General Ndayishimiye, ibi nawe nyene akaba yiha ububasha bwo gutegeka abashikiranganji bamwe ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta n'imfashanyo zihambaye mu gihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, kongera agasaba n'abashikiranganji kuhagararira iyo migambi. Umushikiranganji wa mbere rero yovuga iki mbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire General Bunyoni na Angelina Ndayishimiye yifashe nabi cane, niko n'iya General Ndirakobuca na Angelina Ndayishimiye yifashe muri iki gihe. Iki rero Jacques Ndirakobuca yashinga leta, hari n'umushikiranganji yavuze ko adashobora kumugira muri leta, ni Tade Ndikumana. Bari barashwanye igihe bari barasangiye kurongora ikiga co kurwanya coronavirus, none Angelina Ndayishimiye akaba aherutse no guhitamwo Tade Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana akaba afise igihagararo c'umushikiranganji nk'uko Angelina Ndayishimiye yoba yarahaye n'ubutumwa Jacques Ndirakobuca ko ata jambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Mugihe rero umushikiranganji wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarabwiye ko hariho akarwi kashinzwe ku kwamaza Robert Shingiro, ako karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karanamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yomusubiriza n'umusivile nka Shingiro. Kugeza ubu rero ntawuzi ko Varisito Ndayishimiye azumvira ako karwi. Amatwi adusumira n'ubwo Angelina Ndayishimiye we yashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tiriya. Angelina Ndayishimiye akaba asanzwe yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Ikikumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali nibo vyakira neza. Ivyo natahurika ko umukuru w'igihugu agenda mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Haribazwa rero niba Jacques Ndirakobuca azotanga imihoho canke azorindira akabogozwa, kuko amategeko yegereje Jacques Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawuzi ko yokubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho. Ko Mwarise Nzomukunda yabikoze muri Nyakanga 2006. Ivyo abikoze rero vyose no kwiyahura. Ni mu masoko yacu y'iperereza rikaba ryaratubwiye ko biteguye guhagarika Jacques Ndirakobuca hamwe yohirahura agatangaza ko atanze imihoho. Yatanze imihoho rero azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurinda Jacques Ndirakobuca azobara nk'umuti urura nk'uko nawe yavyifurije abarundi igihe kiraho. Hagati aho rero abarundi bakaba barindiriye inyishu ku bibazo bihanze igihugu, mu gihe rero urongoye leta yemera ko atavyo ashoboye ngo Varisito Ndayishimiye ubwiwe rero ngo navyikorere.
Tubandanirize no mu yandi makuru atandukanye mu kinyamakuru SOS Media Burundi bavuga ko i Bujumbura hari umupfungwa yabujijwe uburenganzira bwo kwivuza ari hafi yo gupfa. Leonidas Nyandwi w'imyaka 67 ari ku mviro ntiyashoboye kuronka amafaranga y'amarundi angana miliyoni 4 yasabwe n'ibitaro kugira ngo bimuvure. Umufungwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba arashobora gupfa hamwe atacokorwa k'umuryango wiwe. Leonidas Nyandwi yafunzwe kuva muri 2017 akurikiranwa ku busuma bwabaye muri Copec mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Umwaka uwo mugabo rero yababujijwe igufa n'urongoye igipolisi muri iyo ntara. Ico gihe rimwe mu matengatwa yiwe ryarakomeretse. Buke akaba yaragiye agira ingorane zo kuja ku mwanda mutoya gushika aho asinzikara, niko rero ababibonye bavuga. Leonidas Nyandwi yarapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike imyaka 4. Nyuma yaho yaciye arungikwe i Bujumbura aho yakiriwe mu bitaro yitiriwe umwami Karede, aho yaciwe miliyoni 4 z'amarundi n'umuryango wiwe rero wari ushoboye no kuyariha kubera ko ibitaro bitari kugumya. Vyamuhaye rero akaringoti ko gukoresha mu kuja ku mwanda muto imbere yo kumurungika ibohero rikuru rya Mpimba. Bamubona bemeza ko amagara ya Leonidas Nyandwi yaguma asinzikara buri munsi ari mu ivuriro ritoya ryo mu ibohero rikuru. Winjije mu cumba ciwe wakirwa n'umunuko, birababaje by'ukuri nose niko bavuga. Amasoko mu ibohero rikuru rya Mpimba hamwe n'abamwigiriye bakaba babona ko yari akeneye kuvurwa canke akarekurwa akaja akwivuza niba atana kimwe bashobora kumukorera. Mu Burundi PAM yongereje imfashanyo yayo biciye ku mugambi Mera nk'abandi. Ni mu ntumbero yo kugira ngo ubuzima bw'impunzi bwisununure. Ishirahamwe PAM ryaratanguje ihimiriza mu makambi y'impunzi z'abanyekongo Kavumu, Musasa na Kidama. Ayo makambi ari mu ntara za Cankuzo, Ngozi na Muyinga mu Burundi. Kubwo bateguye ayo mahimiriza bavuga ko ashimikira ku vyo bazoyakoresha bitemwe muri uwo mugambi. Ivyisungwa mu guhitamwo abaronswa izo nyigisho vyashizweho na PAM abakenewe cane n'abafise abana b'imyaka iri musi y'5, imiryango ifise umuntu agendana ubumuga, imiryango irongowe n'umukenyezi yonsa canke imiryango itagira abakora ibikorwa vyinjiza amafaranga. Bikabivugwa na bamwe bo mu muryango bakurikiranye iryo sekeza. Umugambi rero ukaba uzoha buri muryango telefone ngendanwa n'ikarata simu n'amafaranga ibihumbi 72 vy'amarundi buri mezi 2 mu kiringo c'amezi 28. Uwo mugambi rero ukaba uzoshira imbere kandi himiriza mu bijanye n'isuku, gufungura neza, kwigisha ibijanye n'amagara meza hamwe n'iterambere ridakumira. Ubwizo mpunzi Mera nk'abandi ni akaryo keza ko kuva mu bukene no kubaho neza mu buzima bwabo. Ibishingana ivyegeranijwe muri ivyo vyigwa vyerekana ko hari inyota idasanzwe yo kwitunganiriza imigambi mu miryango no gusununura amikoro mu miryango. Mahuma ni umuvyeyi w'abana 3 akaba avuga ati ndizeye ko umugambi uzodufasha kuva mu bukene kuko imfashanyo ndashobora kuzogura ifungurwa vyiza vy'abana banje. Yohana ni umugabo agendana ubumuga akaba yongeye agira ati ndashima ko uyu mugambi wibutse imiryango imeze nk'uwanje, ivyo biduha kwiyungunganya buri munsi. Lipsa akaba ari n'umuvyeyi akiri muto yonsa yavuze ko yiruhutsa kubw'ubwo buryo butegekanijwe bwo gutanguza umugambi ngo ndashobora kuzofasha umuryango wanje. Umugambi Mera nk'abandi rero ukaba uzofasha imiryango y'impunzi ishika ibihumbi 8 mu makambi 5 y'impunzi yo mu Burundi. Makambi ya Bwagiriza na Nyankanda mu ntara ya Ruyigi yaramaze no kuronswa umugambi, n'ayo makambi ya Kinama, Musasa na Kavumu yaranatanga ibikorwa vyayo vyo guhimiriza mu ntumbero yo gushikira imiryango yose irabwa n'uwo umugambi. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa mu yandi makuru tuza kubagezako mu masaha ari imbere. Ico mbasavye nuko mufyonda kuri subscribe canke s'abone abatari babikora. Ivyo ko rero ucuronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere, wibuke kandi no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo badacikwa n'amakuru yose tubagezako mu bisata bitandukanye harimwo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi mwiza, Imana ibahezagire.